Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze muri iki gitondo ku makuru aheje kudushikira kandi ndabakengurukiye kuri mwe mwese turi kubana mu makuru turi kugenda tubategura kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu News TV. Ni amakuru aheje kudushikira turi ku igenekerezo rya 29 Rusama 2024. Ni amakuru ateye agahinda yababaje abarundi bose mugabo dore ko yakundwaga n'abatari abarundi gusa ndetse n'abanyarwanda. Ni inkuru imajije kumenyekana muri iki gitondo, inkuru y'agahinda aho Denise Nkurunziza muramuzi, uyu nguyu yari umutambukanyi w'umuhisipiyeri Nkurunziza warongoye igihugu c'u Burundi mbere yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajya ku butegetsi. Pierre Nkurunziza rero azwi n'abantu benshi hano mu gihugu c'u Burundi ndetse azwi no hanze y'igihugu c'u Burundi kubera ko yari umugabo uhamye. Rero umuryango we niwe wasigaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko amakuru ari kuvugwa ni menshi kuri uru rupfu, ndetse hakaba hari n'abari kuvuga ko atari yashiramo umwuka, dore ko biri kuvugwa ko yarwaye ibibyimba mu nda, ubwo ni kanseri yo mu nda nk'uko Pierre Nkurunziza yagiye abitangaza. Abatari bakeya rero bifashe mu gatuza ndetse bifatanyije n'umuryango w'umuhisipiyeri Nkurunziza, haba abarundi haba abanyarwanda, dore ko bose ari amarira. Ni umuvyeyi wacu utahutse, intwari y'u Burundi, tubuze umuntu ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Rero si ivyo byonyine turaza kubabwira ibi by'umuhisi umuryango w'umuhisipiyeri Nkurunziza ndetse n'uyu Denise Nkurunziza, turabyinjiramo neza mu buryo bw'idonido. Turaza no kubabwira amakuru ari kuvugwa yandi ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko umutekano umeze nabi ndetse warushijeho gukazwa nyuma yuko igihugu c'u Burundi gitangaje amakuru akomeye cyane yuko hari ibitero bishaka kugabwa mu gihugu c'u Burundi biciye mu mipaka itemewe. Ubwo ni imipaka ibihuza n'igihugu c'u Rwanda nk'uko Burundi bwagiye bubivuga, ndetse bwavuze ko atari aho honyine, atari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, hari n'ibitero bishobora guca Bubanza by'umuhari wa Red Tabara nk'uko bagiye babigaragaza. Basabye rero inzego z'umutekano kuba maso, turabigarukaho muri aya makuru. Turaza no kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe aho imigwano yavyukiye, ese vyarangiye bite, ese ku butegetsi bwa Kinshasa bwari bwariye karungu mu kwitegura gukomeye cyane ahagana mu masaa 5 z'iri joro rishize, hari ku itariki 28 Rusama 2024 ubwo Patrick Muyaya yatangazaga amagambo akomeye cyane, ndetse n'ibyari biri kuvugwa ku muhari wa FDL. Ibi byose turabyinjiramo mu buryo bw'idonido, ibyo byose urabyumviriza n'ibindi byinshi twabateguriye ngaha kuri Buri News TV. Ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora, manuka munsi y'ivideo uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazogera nyine ufyonde ko, amateje turabana makuru twaguteguriye kuri imbonesha kure yanyu na yacu News TV. Ari nako kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira amagara mazima bahereye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya yacyo. Munyemerere dutangirane n'ibyaya makuru n'ubundi avyutse. Ntago navuga ko turatangira kuri iyi nkuru, ntago twayisimbuka. Ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko biri kuvuga ko Denise Nkurunziza muramuzi cyane, ni umutambukanyi w'umuhisipiyeri Nkurunziza ngaha mu gihugu c'u Burundi, arazwi ndetse no hanze y'igihugu c'u Burundi, yewe no hirya y'imipaka ya Afurika. Amakuru aje kudushikira muri iki gitondo ni igitondo cy'amarira ndetse n'ishavu ku Barundi ndetse n'abandi bakunzi b'igihugu c'u Burundi, dore ko byatangajwe ko uyu nguyu amaze iminsi mugabo
amakuru y'abategetsi, ari nayo mpamvu tugenda tuyabagezaho. Ni amakuru biba bitoroshe kugira turonke, dore ko bikomeza kugenda bigirwa ibanga. Umutegetsi mu hano mu gihugu c'u Burundi ashobora kugwara indwara ikomeye cane ikarinda yimuhitana abanyagihugu batari bamenya uko bimeze, kuko amakuru ajanye na politike ndetse n'abategetsi aba ari prive nk'uko nabo babitangaza. Ni amakuru rero aturuka mu masoko yacu y'ibanga, aho Denise Nkurunziza amaze indwi ibiri aremvye bikomeye cane ndetse ari kwitabwaho n'abaganga basanzwe bavura uyu muryango. Akaba rero hari bamwe batangiye no kuvugishwa bavuga ko ari ubutegetsi n'ubundi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bwabumuhitanye, nk'uko bamwe badatinya no kuvuga ko aribwo bwahitanye umugabo wiwe, bakomeza kugenda babigarukaho. Rero uku kugwara k'uyu Denise Nkurunziza gushitse indwi ibiri kubayeho, dore ko ngo agwaye ibivyimba mu nda, hari n'abari kuvuga ko arwaye kanseri, kandi murabizi ko kanseri nta muntu ujya uyicika, iraguhitana uko byagenda kose. Uyu rero bikaba biri kuvuga ko ari kwitabwaho, ndetse Kelly Nkurunziza nk'uko yagiye abitangaza abidutangariza Burundi News TV, yavuze yuko atari ngombwa kugira atangaza aho nyina agwariye. Gusa ku makuru yacu y'ibanga dufise, uyu Denise Nkurunziza akaba n'ubundi arembeye mu rugo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, dore ko abangaba bafite abaganga, abanasi nyene barabita ku bagwaye b'imiryango ikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aribo bamumazeho indwi ibiri bamuvurira iwe mu rugo. Uyu rero ubuzima bwe bukaba buri mu kaga, ndetse umwanya ku mwanya mwajya kumva inkuru mbi cane, dore ko ngaremvye, kandi abenshi batangiye no kwiba bavuga ko ashobora kuba yaranashizemo umwuka. Ni amakuru akomeye cane, ni amakuru atugezeho, turavuga tuti ni gute tutageza ku banyagihugu kugira bamenye ibiriko biravugwa. Ni amakuru muri make atanejeje, ariko nanone nta cyatubuza kuyavuga kugira abanyagihugu bamenye uko vyifashe, ndetse n'igihugu c'u Burundi biriko biravugwa bikomeye cane. Mugabo ari nayo mpamvu twaje ngo dutange igisubizo ku bantu bamwe na bamwe, kubera ko ibingibi nta radiyo n'imwe mu gihugu c'u Burundi yabivuga, usibye ahangaha honyine uzajya usanga amakuru y'abategetsi mu Burundi, abafunzwe, ndetse n'ibindi byinshi tugenda dukurikirana mu gihugu c'u Burundi, dore ko naho hakomeza kugenda hasohoka inkuru zigiye zikomakomeye, ari naho twibanda. Munyemerere twihuse cyane tuve kuri iyi nkuru, ariko mbere yuko tuyivaho tujye ku magambo yatangajwe n'uyu muhungu we. Murabizi ko Kelly Nkurunziza ni umuntu ukomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse aranubashwe, usibye no kuba yakomera bivanye n'icubahiro ise wiwe yari afite, Pierre Nkurunziza. Muramuzi ko Pierre Nkurunziza ari umugabo warongoye igihugu c'u Burundi, akundwa n'abatari bake, dore ko vyagaragaye ko uyu mugabo yakundwaga igihe yitabaga Imana. Igihugu cyose cyarapfukamye kirarira, abagore, abana, abakenyezi, ndetse n'abatama bakomeza bose kuririra umuperezida wabo. Hari inkuru imaze iminsi itrendinga, perezida wa Iran Ibrahim Raisa, nk'uko mubona abanya Iran bamuririye, ni nako natwe nk'abarundi, abatama, abakenyezi, ndetse n'abigeme baririye perezida w'igihugu cabo Pierre Nkurunziza igihe yitabaga Imana, dore ko byatangajwe ko ari indwara isanzwe yamuhitanye, ndetse ari indwara y'umutima yari amaranye iminsi. Rero abategetsi ibingibi byagiye kumenyekana, mugabo haciyeho igihe twanabimenye uyu nguyu yapfuye. Ni amakuru dukomeje kugenda twegeranya ku bategetsi b'igihugu c'u Burundi, n'ahandi wayasanga rero usibye aha honyine.
Pierre Nkurunziza, uyu muhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza muramuzi nawe mu gihugu c'u Burundi, akaba yababajwe nuko nyina yarwaye kanseri ndetse n'ibibyimba byo mu nda, anavuga ko icyizere cyatakaye biyakiye, ndetse anavuga yuko umwanya ku mwanya igihugu c'u Burundi cyakwakira inkuru mbi cane, dore ko n'abaganga bakomeza kuvuga ko bigoye cane kugira amagara ye akomeze abeho, abe mazima bivanye yuko kanseri ni indwara mbi cane. Uyu muhungu Pierre Nkurunziza nta bindi yatangaje ndetse nta n'ibindi yarengejeho bivanye n'ishavu rikomeye cane uyu muhungu yagaragaraga mu maso hiwe, dore ko yari ababaye, yari atewe agahinda n'urupfu ruri kuvugwa kuri nyina, dore ko ibi ngibi byakunzwe kuvugwa ndetse Pierre Nkurunziza akaba ari we wavuze ko nyina atari yashiramo umwuka ariko aremvye cyane, umwanya ku mwanya twakumva inkuru mbi itambutse mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere rero tuve ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko mbere yuko twavaho gatoya munyihanganire tujye ku makuru ari kuvugwa i Gitega mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Biri kuvuga ko hari abapolisi bagera kuri batatu batawe muri yombi bakurikiranwaho guhotera umuturage ku mukanda bamuziza ikintu kiri aho ngaho, dore ko biri kuvuga ko bamwatse ruswa ngo akaba atayo afite n'ayabahe agakubitwa. Ni umuturage n'ubundi uherereye hariya mu Bujumbura, usibye ko yari yatembereye ngaha mu mugwa mukuru wa politike. Abapolisi rero, polisi y'igihugu c'u Burundi cyane cyane polisi ya Gitega ikaba iri gukurikirana aba bapolisi, ndetse babiri muri bo bakaba batawe muri yombi, undi akaba yatorotse, nk'uko amakuru ari guturuka mu mugwa mukuru wa politike Gitega ari kugenda abitangaza. Munyemerere tuve noneho muri iki gihugu c'u Burundi twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko naho hakomeza kugenda hasohoka amakuru menshi bivanye n'imirwano iri guhuza inyeshamba z'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Murabizi ko ku munsi w'ejo ni imirwano yari ikomeye cane. Ese bimeze bite uyu munsi kuri iyi itariki, dore ko biri kuvuga ko FARDC ibyutse igaba ibitero nanone, mugabo ni umuriro, ni urugamba, dore ko abaturage bo b'igihugu ca Kongo bagize ubwoba, batangiye guhunga ari benshi. Twaza kubigarukaho nanone nabyo kuri aba baturage bari guhunga, ese imibare iri kugaragaza ikihe kigereranyo cy'abaturage bamajije guhunga. Uru rugamba rero cyangwa se aya makuru, Patrick Muyaya uvugira guverinoma y'iki gihugu, uvugira ubutegetsi bwa Kinshasa, yatangaje amakuru akomeye cyane ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya 28 mutubabarire, akomeza kugenda atangaza amakuru avuga yuko igisubizo babonye ari intambara no kugaba ibitero ku muhari wa M23, ariko na M23 igatangaza andi makuru ari guturuka hano muri uyu mutwe wa M23, bivugwa yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo butazatsinda umuhari wa M23 bivanye nuko ngo umuhari wa M23 ukomeje kwiyubaka, haba mu kwigarurira abaturage ndetse no kuba bari kwigarurira ubuce bugiye butandukanye. Ku minsi y'ejo rero hagiye havugwa amakuru menshi, dore ko biri kuvuga ko noneho FARDC yabyutse igaba ibitero kuri uyu mutwe bikomeye cyane. Ibi bitero ngo bikaba byateguwe nijoro, nk'uko Patrick Muyaya avyutse abitangaza. Yavuze yuko ndetse anasesengurira impamvu yavuze ko igisubizo ari intambara. Yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa butazicarana n'abagwanyi n'inyeshamba kugira bagirane inzira ya diplomasi, nk'uko Patrick Muyaya we ubwe yavyitangaje. Yavuze yuko ibi ntabyo ari gukomeza kuvanga ubutegetsi. Yavuze ko ku bwa Mobutu ndetse no ku bw'uyu muperezida usoje manda uyu nguyu Kabila, yavuze ko Patrick Muyaya yavuze ko politike y'igihugu cya Kongo imazemo igihe, ngo hari ikosa ryakozwe na Mobutu ndetse rikorwa
na Kabila warurongoye iki gihugu cyo gufata inyeshamba akumvikana nazo akazivanga mu gisirikare ngo ari nabyo biri kugora ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza n'uyu munsi kubera ko ngo abagambanyi bivanze ndetse ngo barivanze bikomeye cyane bivanga mu gisirikare ari nayo mpamvu batamenya uwagambaniye FARDC ngo iryo kosa rero ryabayeho ngo ntago ubutegetsi bwa Kinshasa bwakongera kurikora ryakozwe n'abo baperezida bayoboye iki gihugu muri manda zitandukanye bakajya bafata imitwe yitwaje intwaro bakumvikana nayo, ibyo rero bigateza umutekano muke no kutamenya umwanzi w'igihugu ca Kongo aho aherereye. Patrick Muyaya ahubwo yavuze ko igisubizo kirambye babona ari ukuba bazahangana n'umutwe wa M23. Abasenguzi mpuzamahanga ndetse n'abamenyeshamakuru bamubajije ibibazo bigiye bikomakomeye niba abona koko iyi M23 izageraho igatsindwa ikarangira ikibazo cyayo kikava mu nzira, ndetse abazwa no mu gihugu ciwe dore ko hari kubarizwa imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Bamubaje kuri iki kibazo avuga yuko igihangayikishije ari umuhari wa M23 gusa. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki basenguye amagambo yavuzwe n'uyu muvugizi wa guverinoma ya Kinshasa bavuga yuko nyine ngo umutwe ubahangayikishije ari M23 kubera ko ubu FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwiyemeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa hariya ndetse itanemewe, dore ko ibihugu bimwe na bimwe byayishyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bukorana n'iyi mitwe vya hato na hato. Ibi rero baravuga ko nta kundi yabivuga gusa. Abasenguzi mpuzamahanga bavuga ko gutsinda iyi ntambara ku ruhande rwa FARDC bigoye kubera ko nta mbaraga ifite ndetse itazi no kugwanisha ibikoresho. Abasenguzi mpuzamahanga bagiye bagaragaza uburyo ki igihugu ca Kongo gifite ibigwanisho haba indege, imbunda zikomeza kwirukana yewe n'uyu mutwe wa M23, ariko kubera ko nta bikoresho bihari ibi ngibi bigakomeza n'ubundi kuba ikibazo gikomeye cyane ahangaha mu buseruko bw'iki gihugu, bivanye n'uko M23 ifite tekanike irwanishamo iki gisirikare cayo ndetse igahangana bikomeye cyane n'abambari bayo. Birakomeye cyane rero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibitero, hakaba hari kuvugwa n'amasasu makeya cyane ugereranyije, bikaba biri kuvuga ko impande zombi ziteguye imigwano muri ambushe ikomeye cyane n'ubundi kiri kuba yategurwa n'ubutegetsi bw'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ibitero ngo byagabwe aha ngaha. Impamvu aya makuru agiye hanze nuko Patrick Muyaya ari we wabyitangaje ko hari ibitero bikomeye cyane. Kugeza ubu rero bikaba biri kuvuga ko batari barasana nko ku munsi w'ejo, nibura hajemo umutuzo mukeya, ariko amasasu amwe namwe murabizi hano hari urugamba ntihabura kuvuga amasasu. Bikaba rero amakuru arakomeza kugenda turuka ku rugamba, ari nako natwe turagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Ndabakengurukiye mwe mwaje gufyanda sabone kutarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyande ko uracubona akazugena nyene ufyande ko hama n'ubundi tuje turabana amakuru tugutegura kuri mbonesha kuri nyanya yacu Burundi News TV. Mu makuru agenda tugeraho na makuru tugenda tubabwira agezweho mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bw'iki gihugu ca Kongo. Mwakoze kubana natwe umunsi mwiza ndetse n'igitondo cyiza.